ku nshuro ya mbere ishyirahamwe DECOBU riduteguriye igiteramo cy'agakura ngo ni igiteramo kizoba kimeze gute. Ni igiteramo kizoba bigenekerezo rya 2022 uku kwezi nyene kwindwi umwaka wonyene w'2022 ikazobera hano nyene mu gisagara ca Bujumbura, ahari igiteramo kizokwitabirwa n'ibihangange dufise mu muziki wacu w'u Burundi, tutibagiye Kidumu, BigFizzo, Satb, Mukombozi n'abandi baririmbyi benshi nka Sten n'abandi benshi dusanzwe dufise ngaha mu Burundi babikora neza, mbese banabikoze neza kuva na kera. Ico giteramo rero kikaba cyateguwe n'ishyirahamwe DECOBU inyuma yo gutegura Music Award, DECOBU Music Award 2022 na Miss Burundi USA 2022. Ishyirahamwe riharanira iterambere ibikorwa no gufashanya kw'abarundi baba muri Amerika, DECOBU mu mfunyapfunyo rishyigikiwe na diaspora Burundi, ryateguye igiteramo kidasanzwe kizohuza abatahukanye ihiganwa rya DECOBU Music Award 2022 hamwe n'ibihangange mu muziki w'u Burundi. Ico giteramo DECOBU likaba ryakise Diaspora Homecoming 2022, igaruka ry'abarundi baba hanze. Nkuko bivugwa na Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye ishyirahamwe DECOBU, intumbero y'ico giteramo ni gushira ikiraro gihuza abaririmbyi bakorera hanze cyane cyane muri Amerika n'abaririmbyi bakorera mu Burundi canke mu bindi bihugu. Ivyo byose bigakorwa mu ntumbero yo gushigikira no guteza imbere umuziki w'u Burundi kugira ngo abaririmbyi n'u Burundi bawuvyaze umusaruro. Samuel Ndayiragije abandanya avuga ko iyindi ntumbero ari uguhuza abarundi bose baba hanze n'abari mu Burundi ngo basangire bongere baguranane maze bige gukorana batagwanyana. Ishyirahamwe DECOBU rikaba rifise iyindi ntumbero yo kugurura imiryango ku baririmbyi b'abarundi basohokeye gukorera nabo biteramo mu makungu hirya no hino ku isi, hama abaririmbyi bo muri diaspora nabo iyo baje mu Burundi bikaborohera gukora ibiteramo no kumenyekanisha umuziki wabo mu Burundi biciye mu gukorana n'ababakorera aho hantu. DECOBU rero rikaba rifise iyindi migambi myinshi ryifuza kurangura, ariko rikaba rizokorana cyane n'abaririmbyi hamwe n'ugwaruka kugira ubutumwa bwaryo bushikira abo bwega mu mwanya muto. Twobibutsa ko umuririmbyi Don Bright ariwe yatahukanye nimero ya mbere muri Diaspora Music Award 2022, aho yatahukanye agashimwe k'imodokari nshasha iciye agaciro k'ibihumbi 35 vy'amadolari. Don Bright rero akaba yiteguranye igishika i Bujumbura aho azokwakirwa n'ibihangange mu muziki w'u Burundi BigFizzo, Satb, Sten, Mukombozi, Kidumu n'abandi benshi bazoba bitabiriwe. Mwangana ko kwinjira ni gato cyane, aho umwe azoyinjira ku 200 mu kibanza gisanzwe muri VIP akazoba ari 50,000, VVP akazoba ari 100,000, sponsor nayo akazoba ari 300,000 jiska emilio. Ngo mbega nawe wari muri bamwe bipfuza kubona Satb, BigFizzo, Kidumu bahuriye kuri stage? Mbega bibaza ko bizogenda gute? Kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube mu kubandanya wironkera update zose zigenda ziraca kuri runo rubuga rwacu. Kuri micro ndabibutsa yuko mwari kumwe na Sten Promoter on the machine, akiwa ni Da Promise cameraman. Kora ibishoboka byose ntuzubure kuri kino giteramo, kandi bisaba kuzotonda kare kuko amasaha yo kwinjira azoba ari 18 top. Bisaba ko saa 6 uzoba uhashitse kuko abifuza kuhinjira ari benshi cyane, ukazote buzoshobora kubura ikibanza cyo kurorereramwo kino giteramo cy'agakura tutigeze tubona mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ngo mbega n'umuririmbyi yuhe woba wifuza kubona performance yiwe? Ni Don Bright, ni Nziza Desire, ni Vishu Love, ni Sten, ni Jumo Music, ni Kidumu Kibido, ni BigFizzo, ni Mukombozi, ni Satb. Ngo kaze muri benshi rero tuze tunezererwe hamwe kuri Mickey Club Avenue de Large Diaspora Homecoming 2022.